Haleluya. Munyemerere nkoresha umunota umwe mu gushima Imana, ariko kandi nongere nkeze umuvyeyi Apotre Kevin Sibomana. Nanezerewe cyane gose kubona bashize ku ifoto, ntibashira ku ifoto y'ishengero, bashira ku ifoto y'baca bandika ko 11. Ni kubera yuko ego twaje guhimbaza imyaka yahe ishengero rimaze rikora, ariko twaje guhimbaza imyaka 11 uyu mugabo yitavye umuhamagaro w'Imana. Haleluya. Rero isabukuru nziza, umwami Imana kugirire neza muri uyu mwaka, yongeye ko azogukoresha ivy'ubuhizi. Jewe ndakunda umutima uri muri uyu muntu w'Imana, ko n'umuntu afise inkomezi n'ubushobozi bwo kumena ikirere uko coba kimeze kose. Mu myaka tumaranye nta musi ndumva ijambo ry'ubwoba canke ryo kunanirwa. Yamambwira ngo Bishop Miburo, niki ndakibona, niki ndifuza kugikora, niki ndifuza kugikora. Rero abantu bene abo bameze nk'imoteri itigera izima. Imoteri itigera izima ikoresha inkomezi nyinshi igahagurutsa ibintu bihambaye. Rero umwami Imana guha umugisha cyane, uri umugisha n'umutambukanyi wawe muri iki gihe. Ntiza Bibiliya nsome verse imwe gusa, Bibiliya yonyene some verse imwe. Burya aba bantu b'Imana bagiye inama bahendurira kuri jengo abarije ntangura. Hamba rero sindi buvyanke. Haleluya. Samweli, gitabo cha Samweli ibice 26 ku murongo wa 15. Murongo wa 15 ni kintu numva nshaka gusurinya muri iki gihe, muri minota 3 isigaye. Turasoma Dawidi abarira Abuneri ati, mbega nturi umuntu w'umugabo, hari uhwanye nawe mu Bisirayeli, none se kutateramiye umwami shobuja? Hari haje umuntu aho muri aje kwica umwami kandi ari we shobuja. Tubandanye, ekivyo wakoze si vyiza, mbarahiye uguhoraho kuhoraho, mwari mukwiye gupfa kuko mutateramiye shobuja, uwo uhoraho yimikishije amavuta. None nimusuzume icumu ry'umwami n'umukuza w'amazi vyari haruguru y'umutwe w'umwami ko ariho bikiri. Duza. Maze Sauli, aha niho nshaka, maze Sauli amenya ijwi rya Dawidi, aramubaza ati, iryo jwi ni iryawe ga mwana wanje Dawidi? Dawidi aramushura ati, ni iryanje mwami wanje nyene ingoma. Ati, mbega mugenzi umigira iki jewe musavyi wawe? Nakoze iki? Ndi kwigicumuro ki? None rero ndakwinginze mugenzi, zirikana amajambo yanje jewe musavyi wawe mwami. Asangwa Uhoraho yakungomoreye, niyemere ndamuha ikimazi, naho nihaba ari abantu barakavumwa imbere y'Uhoraho, kuko ubu banciye ngo singira umugabane mu ishamvu ry'Uhoraho, bakamvuga ngo ningende gusaba izindi mana. Bandanya. None rero ntiwemerere ko amaraso yanje azoseswa kure ya Uhoraho aba. Erega mwami w'Abisirayeli, wazanywe no guhiga imbaragasa nk'uhiga inkware ku misozi. Bandanya. Aha rero Sauli aramwishura ati, nakoze icaha, garuka mwana wanje. Dawidi sinzosubira kukugirira nabi, kuko amagara yanje yabaye agakomeye kuri wewe. Uyu munsi rega narabaye ikijuju, nakoze nabi cyane. Some verse yanyu. Dawidi aramwishura ati, ngira icumu ryawe mwami wanje, umwe wo mu basore naze aryabire. Duza verse ya nyuma. Uhoraho kwishura umuntu wese ukugororoka kwiwe n'ukuyoboka kwiwe. Erega uyu munsi Uhoraho yari yakumpaye, ndaheza nanka kubangura ukuboko kuwimikishijwe amavuta n'Uhoraho. Shake ngarukiriza ngakora ko sigaje iminota 2. Imana ishimwe cyane gose. Ndashaka kuvuga gusa ikintu kimwe kijanye n'umugisha uzanwa no kubaha abavyeyi. Umugisha uzanwa no kubaha
abavyeyi. Mubanze mubibuke impamvu twubaha abavyeyi mu buryo bw'impwemu canke mu buryo bw'umubiri ni kubera ko ari isoko. Twarabibonye muri Abaroma 8. Bibiri tubira ngo ntitwahawe impwemu y'ubujora ngo twongere gutinya, ariko twahawe impwemu iduhindura abana b'Imana, idutakisha ngo Abba Data. Ijambo Abba risigura isoko. Isoko, Imana niyo soko ya mbere, abavyeyi b'umubiri ni isoko dukomoka mu buzima, ariko abavyeyi b'impwemu nabo ni isoko. Rero ikosa riba mu buzima rigashobora gutuma Imana itaguharira n'igihe ushobora kuvuma isoko. N'igihe ushobora gukora ikosa ibere ryakonkeje, ukuboko kwagushize hejuru, ukumva umenga wo kubangurira ko kukuvuma. Ni naco gituma usomye na Bibiliya Yesu ubwo yavuze ngo uzorogota ku mana azobiharigwa, uzogorota ku mwana azobiharigwa, ariko uzorogota kuri mpwemu yera. Kubera iki yavuze ngo uzorogota kuri mpwemu yera? Ni kubera ko mpwemu yera niwe yaragiye gushitsa ubumana mu muntu. Kubera ko Yesu ni nkaho yagiye kwambura umutamana, umukura ku rwego rwitwa Emmanuel, umuzana ku rwego rwo kuba mpwemu yera kugira ngo ashobore kuba muri twebwe. Mu yandi majambo niwe yaragiye kwemplanta ubwami bw'Imana muri twebwe. Mu yandi majambo bwari ubwuzure bw'ubutatu butagatifu mu buzima bw'umuntu. Ubwo rero bwuzure uburogoseko birashobora gutuma ubuzima bwawe bugira iherezo. Imana ishimwe cyane gose. Raba rero kimwe mu makosa abantu bakora ahambaye mu guhindukirira isoko wanyoye ikakumara inyota ukayitoba ngo abandi ntibayinyweko. Iryo ni kosa, amwe mu makosa Imana idashobora kwihanganira umuntu. Raba rero Dawidi mu mutima wo gutahura catumye ingoma yiwe ikomera. Sauli mwemara amaze kuva ku buzima bwiwe ari kuri Dawidi, ariko Dawidi agumana respect y'amavuta yagize Sauli icari. Sauli yari umuntu asanzwe nk'uko uyu munsi Miburo, Olivier, Eric, Kevin ari abantu basanzwe, ariko ikibakura mu rwego rw'ibisanzwe kikabagira abadasanzwe mu nyonga z'Imana n'amavuta barobanijwe abaha ikibanza cyo guhagararira ivy'Imana. Aho rero bacika isoko. Tuko pamoja watu wa Mungu. Raba rero Dawidi, Sauli yakoze amakosa ahambaye, ariko Dawidi agumana umutima uvuga ngo ego wovugana ariko ntiwovuga wasizwe amavuta n'Imana. Ego wobangura ukuboko ariko ntiwobangurira ukuboko wasizwe amavuta. Ego wavuzizwe amavuta yakoze amakosa, ariko simfise droit yo kumukosora no kumuhangara. Uwamusiza amavuta araza azomukosorera. Amavuta ntankwegere, ahubwo jewe niyubare kugira ngo amavuta azova ku buzima bwiwe akomeze kuba kuvertire ku buzima bw'iwanje. Aba rero ikintu gikomeye cyane gose. Dawidi amaze kumenya aronka irugo, aronka akajyo ko kumwica. Abuneri aramubwira ati Imana iguhaye amahirwe yo kwikura ku mwasi. Raba ikintu gikomeye cyane gose cantangaje. Urwego rwa mbere Dawidi afata ku buyonga bw'impuzu yiwe arakata, agikata ngo umutima urakubita. Acaravuga ngo ntibikabeho ko jewe mbangura ukuboko ngo nico wasizwe amavuta n'Imana. Uwo razomenya ingene abitunganya, ariko jewe akanwa, ukuboko, inyifato ntizitegerezwa kuboneka ziri contre onction. Naco gituma reka ndababwiza ukuri, abantu barashobora kubesha abakozi b'Imana, ariko nta muntu ashobora kubesha amavuta y'Imana. Sinzi ko muri ko murantahura. Raba rero Dawidi amaze kureka kwica Sauli, Sauli yumvise ijwi rya Dawidi. Raba amajambo yakoresheje, aravuga ngo aho ni wewe. Abuneri niyigeze amenya ijwi rya Dawidi, ariko Sauli antake papa yaramenye ijwi kuko rya Dawidi, kuko Dawidi yari yavyawe mu muhamagaro wo gutozwa ivy'ubwami na Sauli. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mu majambo yumvikana Dawidi ariyizi ari mwishamba, ariko kandi ariyizi atanguye gutwaza ibigwanishwa nde Sauli. Dawidi ariyizi, ariko ariyizi aba mu rugo rwa Sauli. Ni naco gituma yavuze ngo nuwobangura ukuboko ntiwobangurira ukuboko umuntu yakugize umuntu.
n'uwobangura ukuboko ntiwobangurira ukuboko umuntu ukuboko kwagutamitse ngo ugaruke ukuvume ugucireko. Uhoraho Imana niyo vyihanganira. Sawuli amaze kubona ko Dawidi ashobora kubaha amavuta, ashobora kubaha ikibanza, nyumviriza neza, caramugira ngo mwana wanje uragahezagirwa n'Uhoraho. Mu yandi majambo yamubwiye ngo umerita umugisha. Kubera ikumerita umugisha, cyambere nuko wamenya amavuta urayazigama, ntiwayabangurira umugere ngo yatembagaze, kuko amavuta ntatembagazwa. Amavuta yakometse kuhoraho, arindwa n'Uhoraho. Ni naco gituma mpereze kuri iki kintu bavukanye bane, abantu benshi gituma bakora amakosa ntibaronka umugisha. Nuronka umugisha kubera ko apotre yavuze ngo Imana iguhezagire. Oya, uronka umugisha kubera ko umutima wa apotre utekanye mu kibanza Imana yageze ko ubamo. Nuronka umuvumo kubera ko yavuze ngo uvumwe. Uronka umuvumo kubera ko umutima wahungabanye ukava mu kibanza cyawo. Ni naco gituma Dawidi yaronse umugisha, apana kubera ko Sawuli yashaka ko aronka umugisha. Dawidi yaronse umugisha bivanye n'ingene yitwaye ku mavuta. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mpereze kuri iri jambo rero. Abantu benshi bakora amakosa. Muntiza ko gatebe bavukanye banje. Abantu benshi bakora amakosa batazi. Umuntu yasizwa amavuta n'Imana arashobora gukora ikosa. Ikosa ndiko ndavuga ni ijyaye. Ndiko ndavuga mu ngingo afata arashobora kwihenda. Muravyemera namwe? Kuko birashika, ariko amavuta ntiyigera akora ikosa. Ababizi, Jacques Chirac yavuze iki? Ati jewe ndo mu Faransa w'umwimerere sinshobora gukora ikosa mu Gifaransa. Muravyibuka? Ha mu munsi umwe akora ikosa, umujournaliste acarahagarara avuga ngo nyakubahwa perezida wakoze ikosa mu Gifaransa niri. Jacques Chirac yavuze ati wakoze ku nkosora ariko imyaka 10 mu gasho. Ikibazo kira, eske ntiyari yakoze ikosa? Ariko ikibazo kiri he? Intebe ntiyiga rikora icaha, yiga rikora ikosa. Yarakoze ikosa antake Chirac, ariko intebe imuhesha uburenganzira bwo kuba perezida w'Ubufaransa ntiyiga rikora ikosa. Umuntu arashobora gukora ikosa, ariko intebe ntiyiga rikora ikosa. Kubera iki? Intebe ni kibanza Imana yahaye umuntu ikamurobanura ngo akibemo kugira ngo ahagararire ubutunzi bwawe, akoresheje ico bita umutaka witwa amavuta. Abantu benshi rero bakora amakosa bakabura umugisha. Kubera iki? Barashaka kwitiranya umuntu n'umuhamagara Imana yamuhaye. Ushaka kubitahura neza? Mpereze kuri iri jambo. Mose yarakoze ikosa, akubita igitandara igihe Imana yamubwiye ngo hagarara ubwire igitandara. Ariko gerageza urabe, Mose igihe yakoze ikosa, Imana ntiyigeze yemera umuntu n'umwe amuhana. Imana yamutwaye ku musozi, iramwiyicira, iramwihambira mwiteka, hamicira zitangaza ikiriyo. Iravuga ati Yosuwa n'abandi, Mose yapfuye mutangaza ikiriyo kabaye. Ariko nta numwegeza abona umuvyimba. Raba Satani acaza kuvyivangamo mu rubanza rw'uwe n'Imana, aje gutora umuvyimba wa Mose. Imana icurungika Mikaeli umugabisha w'ingabo, agenda mushikura umuvyimba, aramubwira ngo Uhoraho Imana agira iki? Ariko impamvu abantu benshi badatahura impamvu Mikaeli yabwiye Satani ngo Uhoraho Imana guhana, ni kubera ko abamarayika barazi hierarchy. Mwijuru uwamutwara ni Lucifero. Murantahuraga bene data, uwamutwara mwijuru ni Lucifero. Malgré ko yakorotse aracubaha hierarchy, ntashobora kumuhangara. Yamubwiye ngo unduta akuruta yitwa Uhoraho, abari wo gukubita jewe sino guhangara. Kubera iki? Wakoze amakosa, ariko position ntiyigera ikora amakosa. Abantu benshi bacumura ahantu bakabura umugisha, nuko bashaka kwitiranya umuntu na position Imana yamuhaye. Ni naco gituma Imana iguhaye position irakuvura imyaka. Ni naco gituma apotre ashobora kuba afise imyaka
si sawa mike, ariko akaba umuvyeyi w'abantu bafise imyaka 70 80, si imyaka ibatwara, n'umutaka ubarongo, kubera yuko position ntiyigera ikora icaha. Ni naco gituma iyo ushaka kwitiranya amakosa y'umuvyeyi n'ico Imana yamugize, uzopfa imbere yuko apfa. Turimwega bene data, kubera ko position ntiyigera igira iki, ikora ikosa. Umuntu arashobora gukora ikosa, ariko onction ntiyigera ikora ikosa. Murabitahura? Je namanda ndaba hari ikintu apotre yavuze, yigeze kuvuga ijambo, hari abana ikiganza c'Imana cavuye ku buzima bwabo bivanye n'amabwa bakoze. Ariko mubanza mutahure, nta munsi n'umwe Imana ishobora gukura amavuta yayo ku muntu, kuko ubuntu bwayo ntibwicuzwa. Ikiganza c'Imana kiravako, ariko abo bantu bavuma bigafata. Kubera iki? Ubu muntu n'ikibanza Imana yahaye umuntu biratandukanye. Ni naco gituma umugisha wawe, ugukomera kwawe, ugutera imbere kwawe bihagaze ku kungene witwara ku mavuta. Umwami Imana guha umugisha.